mu gihe umwaka w'ibihumbi 2024 usigaje umwanya muto y'ingurangire kugira ngo dutangure umwaka mushasha w'ibihumbi 2025, bamwe bashimye gutangura umwaka mushasha bariko barasenga. Nkuko mubibona aha turi ni muri zone Musaga muri komine Muha. Aha rero turi ku kibuga cyo mu Kinanira, aho rero abatari bake bashimye yuko umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 wo basanga bariko barasenga. Ngira ngo murabona inyuma yanje yuko abantu batari bake, ishengero isinzi ry'abantu bashimye yuko umwaka bo utangura bari mu masengesho. Aha turi ku Musaga, mundi mwanya tuzakwa turi ahandi turabe abashimye gutangura umwaka bariko barasenga. Ku batashimye kuza gusenga bagashima kuza kumara iri joro ahandi hantu wo babwira iki? Abatashoboye kuza gusenga, icambere hari n'abagwayi tubaze twabwire pole. Hari n'abandi batarizera ibi twizera, bataratakukirwa, nabo nta muntu ashobora kubacira urubanza, no kubasengera kugira nawe Imana umunsi umwe tuzobe turi kumwe ngaha. Hanyuma ikindi, aha n'abashimye kuja kuryoherwa mu bundi buzima, mu bundi nkuko wambwiye muri Havana ahena canke handi mu bindi birabo bitandukanye. Nobwira yuko icambere ari gushimira Imana, si gushimira cyo kwinezereza umubiri, ariko n'umwuka canke novuga ngo uburyo bw'umutima nabwo nyine burakeneye gushima. Uzimwe mu duhemizi nta namwe ushaka kuzigurira. Abantu rero bagiye kuryoherwa mu bindi birabo, nari kubahanura ati ahubwo nuza kubyumva aze kubanza guca ngaha, aze kuza guca ngaha, asanga Yesu aza kumufatira ngaha, agavuga ngaza ataha muhira. Rero sinabacira urubanza abataje gusenga bagiye mu bindi birabo, nibaza ko umunsi umwe nawo umunsi umwe tuzoba turi kumwe ngaha, umunsi Yesu yabigobye. Ego Kanegrita atubwire ubutumwa canke akajambo wubwira abarundi muri uyu mwaka tugomba dutangura. Ijambo nshaka kubwira ariko baradukurikirana canke abarundi muri rusange, icambere ni gushima Imana. Imbere ijambo ry'Imana rivuga ngo bwa mbere na mbere Imana. 2025 ndabifuje umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka w'amahoro, umwaka w'amafaranga. Ibindi bisigaye muzobyigurira muri ayo mafaranga. Hanyuma tubanze dushyire imbere Imana hamwe no kwizera. Negrita ndagushimire cyane. Urakoze cyane. Nkuko twari babwiye, hariho abakirisu batari bake bashimye kurara barasenga, bashimye gutangura umwaka mushasha bariko barasenga. Tuvuye mu Kinanira, ubu naho tugeze ku Kabondo. Nkuko mubibona inyuma yanje hariho abakirisu bashimye yuko uyu mwaka wotangura bariko barasenga. Nkuko mubibona ngaha mu Kabondo mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri zone muri komine Mukazi. Tubasanze ngaha mu Kabondo, aho tubona umwaka mushasha uhava utangura mu mwanya mutoyi. Hariho abashimye ko umwaka wotangura bari mu bunywero, hari abashimye ko umwaka wotangura bari muhira. Mwe mwashimye ko umwaka wotangura muri ko murasenga. Kubera ko mwahisemwo gutangura umwaka muri ko murasenga? Murakoze cyane. Cyambere cyatumye tuvuga nko kuzangura Imana.
nuko tugitangura 2024 hari ijambo twahawe ryo kugenderamo muri uyu mwaka, ijambo ryo koroherezwa. Twarabonye koroherezwa bidasanzwe muri uyu mwaka. Iyo niyo mpamvu kwenda ya mbere yatumye tuza gutanga ishimwe kuri iryo jambo Imana yaduhaye, kuko twarabonye neza Imana, twarabonye koroherwa bidasanzwe. Rero nta mpamvu yo kuja mu kabare cyane muri boîte ngo dutange umuziki tudashimye rya jambo twariherewe ngaha, ni ukuza gushimira hano nyene. abatashimye kuza gusenga bagashima kuja mu bindi, bumva ubutumwa wababwira ari ubu? Ababwira nuko icyambere bamenya yuko kugira umwaka urangire ni Imana. Icyo cyonyine umaze kumenya ko ari Imana yabitumye, nta yindi mpamvu yo kuja guhimbariza muziki ibindi bigirwamana. Ukwiye kuzana ishimwe ryawe mu ishengero, ugashira ishimwe ryawe ku Mana, ukayigaragariza uburyo yakurinze, ukayereka yuko wabaye agakoresha mu cyo Imana yagukorera. Umwaka wa 2025 tugomba dutangure, akajambo wabwira abarundi n'abarundikazi? Akajambo nababwira ko ari umwaka mwiza, kandi twaje no munsi guhabwa ijambo ry'umwaka wa 2025. Twaje gutekerwa ikindi kintu tugiye gutangurana ubundi mwaka tuzogendera, ahubwo umuntu yahimbarije muri boîte akazotangura umwaka atagira ijambo ahagazeko n'agahinda cyane, kuko byiza no kuza ugahabwa ijambo ry'umwaka ugenderaho kugira ngo isi wame wibutse Imana cya kintu yavuze, naho wabona ibitandukanye n'iryo jambo ukavuga ati hari ijambo Imana yatubwiye yuko izadukorera muri uyu mwaka. Nicyo cyotuma uza imbere y'Imana kugira ngo utangure umwaka wawe neza, utangurane n'Imana. Murakoze cyane. Nkuko twatanguye tubibabwira, mwatubonye turi muri zone Musaga, mwatubonye turi mu Kabondo, ubu turi kuri Shemeza Worship Temple, aho abantu isinzi nko mubibona inyuma yanje bashimye gutangura umwaka bariko barasenga. Nkuko mwabibonye ahandi no ngaha hari abantu bisinzi bashimye yuko umwaka wa 2025 duhejeje gutangura mu kanya bo utangura bariko barasenga. Niduhereje ngaha turabandanya tugende kuraba ahandi hantu abakirisu bashimye gutangura umwaka bariko barasenga.
Aha naho turi murabibona, aha ni kuri foyer de charité, ahakoraniye abakirisu basenga mu idini rya Katolika isinzi kugira ngo umwaka mushasha utangure bari mu masengesho. Murabona ko ari abantu isinzi basidukanye n'iyonka kugira ngo umwaka w'ibihumbi 2025 utangurane igisabisho, utangure ariko barasenga, mbere basengera Burundi, basengera abarundi kugira ngo uyu mwaka uzube umwaka mwiza ku Barundi. Tumaze imisi turirimba uri Imana y'akandi karyo